Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda mukongera mugakurikirana iki kiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije ni jewe Jean Imana irambona imbere ya kamera nkuko mumbona nkuko muvyumva bamaze kumenyera nje sanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza kino kiganiro kikaba gifise intumbero yo gusanga n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara mu ntumbero kugira ngo zidufashe izo nyigisho canke izo mpanuro gushishikara kubungabunga amagara meza kugira ngo umuntu amenye ivyo akwiye kwirinda n'ivyo akwiye gushira imbere canke se guharanira mu ntumbero kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Mwebwe bashasha rero turabahaye ikaze mufite kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo kugira ngo bikunde ntimuzosubire guhomba ibiganiro bitari bike dusanzwe ducisha kuri Ntambwe Idahita TV. Ndabahaye ikaze mwese rero bashasha nabasangwa mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Ni ikiganiro kigira indwi mu biganiro 10 twabasezeraniye bitubwira ku nyungu cyangwa se ku kamaro ka tungurusumu. Duharanira kubabwira ibijanye n'ingaburo ibereye, ibijanye n'ingene umuntu yokwirinda ibi na biriya, ibijanye n'ingene umuntu yoshishikara gukora ibi canke biriya mu ntumbero kugira ngo ashishikare gutuma amagara yiwe arushiriza kuba meza. Canke kuri bino by'imfungurwa navyo umuntu amenye ngo mfunguye bino bimfasha ibi kugira ngo wahora bifata minenerwe, wahora binenya abineglija amenye yuko yahora yigirira nabi. None rero nuko mu ntunge reka rero tusangira igice c'indwi kitubwira ukuntu tungurusumu ishobora kudufasha kurwanya no kwikingira indwara bita ngo ni les maladies cardiovasculaires. Izo ndwara bavuga ngo ni les maladies cardiovasculaires ni indwara z'umutima hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso cyangwa se ingene amaraso asanzwe atembera mu mubiri, kuvuga n'indwara z'umutima. Bavuga mbere wanashaka ngo n'imitsi dufate isanzwe itembereza amaraso mu mubiri. Twararabiye hamwe bitari bike kuri kino gifungurwa kidasanzwe Imana yaturemeye, Imana yaduhaye, kandi twarabonye yuko ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ko ryemeza neza yuko tungurusumu ari igifungurwa kidasanzwe gifise ibintu byinshi gifasha ku magara yacu. Hanyuma rero umuntu yokubaza ati mbega tungurusumu mu by'ukuri igwanya les maladies cardiovasculaires gute? Tungurusumu igwanya izo ndwara z'umutima hamwe n'indwara z'imitsi zifatira ku mu mitsi itembereza amaraso gute? Bimwe mu byo tungurusumu idufasha mu kugwanya no vuga ngo izo ndwara bavuga ngo ni les maladies cardiovasculaires. Tungurusumu iragabanya cyane byo bita ngo ni les plaques d'athérosclérose. Izo plaques d'athérosclérose ni no vuga ngo ni ibintu mbere ngo biba bigwiriyemo cyane ico bita ngo ni cholesterol mbi, mauvais cholesterol, nayo ni cholesterol bita ngo ni LDL. Umuntu yavuze mu majambo yose n'ibinakenewe cyane gose. Hanyuma rero izo plaque ivyo bintu wumva ngo bigwiriyemo iyo cholesterol mbi birafise ingene ngo byihoma hariya mu mapahwa y'intuze y'imitsi, amavene itembereza amaraso. Hama rero ivyo bintu kuko biba birimo n'ikinuro kiburumva iyo vyihomye hari indane mu mitsi, imitsi iraziba. Imitsi yizibye twabonye mu biganiro byarenganye yuko umutima nawo ngo wihata ukoresha ingufu nyinshi zirenze izo wategerezwa gukora kugira ngo bikunde urungika amaraso mu mubiri aho akenewe hose. Uwo mutima rero igihe kirekire cyose uzomara ukoresha ingufu zirenze izo wategerezwa gukoresha, bizotuma uruha n'ingoga, bizotuma utakaza ubushobozi bwo gukora ibikorwa ujejwe byo gupoma amaraso uyarungika mu mubiri. No kuvuga ngo hazogera igihe rero umutima unanirwe, uruhe usaze. Munyemere mvuge ngo usaze n'ingoga, usaze igihe kitaragera. Kubera iki?
hariho intambamyi, hariho ibintu byazibiye mu mitsi byatumye novuga ngo uturingoti dutwara amaraso mu mubiri tuziba indani kora bya bintu byihomyemwo. Muri ico gihe rero murumva yuko ngo tungurusumu iyo umuntu ayifungura novuga ngo misi yose canke novuga ngo hafi na hafi ntamara igihe kinini atayifunguye, tungurusumu ryashirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi ryemeza yuko ari igifungurwa gifasha cane kurwanya novuga ngo izi ndwara zo mu mitsi itembereza amaraso n'indwara z'umutima, kuko iyo umuntu afunguye urumva iyi tungurusumu ku rugero rwiza biheza ngo rero ngo bikagwanya izo plaque d'atherosclerose zigwiriyemo cane cane cholesterol cakinure kibi, mu nyuma hagerege umuntu akagwara gute n'ibindi bigwara kumbure bitandukanye. Murumva yuko imisi imaze kuziba hacabaho ingwara nyinshi. Muri ico gihe rero murumva yuko umuntu afungura tungurusumu bimufasha kugwanya novuga ngo ibyo byose bizibira mu mitsi. Rero muca mumva yuko gufungura tungurusumu ni nkenerwa, ni ikintu gikenewe cyane mu buzima, nibaza ko umuntu adakwiye kugira adakwiye kwirengagiza. Ikindi kintu naco gihambaye nabonye mu byo tungurusumu novuga ngo idufasha kugwanya ni icuko tungurusumu ifasha umuntu kugwanya kanseri. Izi kanseri bavuga ngo ni cancer digestif, niko kumurengera ngo novuga tungurusumu irafasha kuzigwanya. Navyo nyine umuntu yokoza tumbega none burya kanseri tungurusumu yogwanya kanseri gute? Ibyo bintu birabaho. Mu by'ukuri tungurusumu ngo irafise ingene igirana ifasha kugwanya izi kanseri, novuga ngo zifata ibihimba bijejwe ihoka ry'ibifungurwa. Abaciye mu mashure murazi appareil digestif, ibihimba biyigize. Rero ntuzeye tungurusumu birafasha cyane kugira kugwanya cyangwa se gukinga. Iyo umuntu ayifunguye biradufasha kwikingira, novuga ngo ntuzeye ayo mariske cyangwa se izo mpanuka zo kugwara novuga ngo iyo kanseri isanzwe ifata ibihimba novuga ngo byo munda bijejwe ihoka ry'ibifungurwa. Aha bavugamo nka kanseri, bavuga ngo kanseri colorectale. Colon baza kugira ngo mubyume neza twavuga tuti ni kanseri yo mu mara hamwe na kanseri yo mu gisusu hariya hazana n'umwanda mukuru mu nyemerere mvuga gutya kumurengera ngo mu mvugo mbabarira amatwi. Kanseri rero zikunda gufata hariya novuga ngo mu nzira izaranamwo umwanda mukuru, na kanseri zikunda gufata novuga cyo twakwita ngo ni colon, kumbure mu bihimba bijanye na appareil digestif. Iyo kanseri umuntu afungura tungurusumu neza ku rugero rwiza aba ayirinze iyo afungura tungurusumu neza. Iyindi kanseri burya ngo muri bino bihimba nyine bijejwe ihoka ry'ibifungurwa birigize appareil digestif ni kanseri de l'estomac, kanseri y'umushishito. Iyo ngo umuntu afungura tungurusumu ku rugero rwiza, twarabonye ku rugero rwiza mbega umuntu afungura tungurusumu gute mu biganiro byarenganye mwebwe mutabibonye, mu birondere mu birabe murondera akanya naho umwanya n'amafaranga, ariko mugabo kandi n'inyigisho ntungamagara nazo nintasubirizwa nkenegwa mu buzima bwacu. Kanseri rero ya estoma y'umushishito umuntu ashobora kuyikinga no kuyirinda iyo agize afungura neza ku rugero rwiza iyi tungurusumu turiko turababwira. Nuko hanyuma rero burya ngo bimwe mu bintu bituma tungurusumu ifasha kugwanya iyo kanseri cyangwa se izo kanseri zirwanya cyangwa se zifatira mu bihimba bijejwe novuga ngo ihoka ry'ibifungurwa, kuvuga izo cancer digestif, ngo ni kubera burya ngo tungurusumu bimwe mu biyigize harimo izi bita ngo ni alicine. Iyo alicine hamwe n'andi makompoze ngo arimwo soufre cyangwa ari soufre aragira ngo arafasha kugwanya ibyo bintu by'amakanseri arwanya cyangwa se afatira ku bihimba
bigize appareil digestif. Iyo umuntu rero ngo agize afungura novuga ngo tungurusumu ku rugero rwiza, no kuvuga ngo iyo ntuzeye iyo tungurusumu ingene ngo ikigenza ica ngo igira ngo yo ituma habaho canke se ikigira igikorwa yajisa ngo mu kubloka, ni kuvuga ntuzeye ihingurwa n'igwirirana ry'amasubstance cancerigene. Ibi uduce novuga ngo ndemangingo canke se novuga ngo imicafu canke se ibituma mbo ibivamwo kanseri nyemere mvuge gutya. Rero ngo tungurusumu ifise igikorwa ngo cyo kubloka la formation des substances cancerigene, irafise igikorwa cyo kurwanya, cyo kuzibira, cyo kutemerera ko habaho ibyo bisanzwe bivamwo novuga ngo amakanseri. Muri ico gihe kandi ngo tungurusumu ntigarukira mu kuzibira, novuga ngo mu guhagarara kuri defense ngo ibuze ivyo bivamwo amakanseri, ivyo bihimba bivamwo amakanseri cyangwa se izo substance zivamwo amakanseri gusa, ahubwo ngo tungurusumu burya ngo ila renforce ADN. Muri ico gihe bica bigira bica bituma ngo novuga ngo habaho ubushobozi bwo kwica novuga ngo amaserire anormale, habaho ubushobozi bwo kwica amaserire anormale. Izo serire anormale nazo nizo zivamwo kanseri, ko murazi yuko kanseri mu bisanzwe ni habaho production ya iri anormale kandi excessive y'amaserire adakenewe kandi novuga ngo avamo kanseri cyangwa se ari incontrolable, bitari umubiri udashobora gukontorora. Gutyo rero hakaba habaye ibintu by'amakanseri, ariko urumva yuko tungurusumu iheze ikagwanya ibyo byose. None rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, aha niho tugomba tugarukiriza kino kiganiro cacu, tutiriwe turazirora muri vyinshi ngo mbega umuntu yojya tungurusumu gute. Twarabivuze mu kiganiro byarenganye, ariko mugabo n'abatabikurikiranye vyemera ko umuntu ajya tungurusumu novuga ngo igoma rimwe ku munsi canke amagoma abiri. Aho naho ushobora ko hashobora kuba mu gatondo no ku mugoroba canke rimwe ku munsi, hanyuma umuntu akayirya na n'ibifungurwa vyiwe yateguye, habayeho kuyisya, kuyihura ugatubivanga n'ibifungurwa canke se kuyikatagura duto duto hanyuma ukayifungura. Twarabonye ibitari bike, ni bande bemerewe kuyirya, ni bande badakwiye kuyifungura, n'ijya ari umuntu akwiye kutayifungura, n'ijya ari umuntu akwiye kuyifungura. Muze murara mu bindi biganiro kubera nivyo ukunda yuko vyose twama tubisubiramo. Nuko rero murakoze, jewe Jean Imana Iramona narindemesheje kino kiganiro, ndabikebanuye naho ubutaha.